Inkuru nziza ya Yesu Kristu nko twayishikijwe na Yohani Mweranda. Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yesu yabariye abigishwa biwe ati: ndacari n'ibindi vyinshi nobabwiye, ariko ubu ntimwoshobora kuvyakira. Aho Mutima nyakuri azozira, azobahishuka ukuri kose. Nkako ntazovuga ivyiwe, azobabwira ivyo azoba yumvise, agire ko ababarire ibizoza. Aho nyine ni jewe azoninahaza, kuko azobabwira ivyo akuye iwanje. Ivyo Data afise vyose ni ivyanje. Nico gituma nababwiye nti ivyo azoba akuye iwanje n'ivyo azobamenyesha. Dushemeze ijambo ry'Imana. Mutima Mweranda atuyoborera mu kinyegezwa c'Imana. Uyu munsi nkuko twavyumvise duhimbaza ikinyegezwa c'ubutatu bweranda twahishuriwe mu ijambo ry'Imana. Iyo Mana ndetse ikigira umuntu mu kubana natwe. Iyo Mana wavukanyi yama yiyerekana mu vyo yaremye, ndetse yarihishuriye abanyisirayeli ko ari Imana imwe. Umviriza Isirayeli, umukama Imana yacu niwe Musa mukama. Gutegera ko Imana ari imwe mu butatu bweranda, mu bapersona batatu, si igikorwa gisanzwe, kuko ubwenge bwacu buragera aho busigwa. Inema y'Imana niyo iza irafasha umuntu kubitegera uko bukeye uko bwije. Ukwemera ni igikorwa c'ushaka kunywana n'uwo yemera. Imana yaraduhamagaye ngo itwimenyeshe, kandi yaratwimenyesheje bimwe bishitse mu kinege cayo Yesu Kristu. Twaremeye ko ari we Kristu umwana w'Imana nzima, kandi ko twamwemeye yatugize abana b'Imana mw'ibatisimu. Uwo nawe yaratweretse ubunywanyi n'ubucuti buri mu kinyegezwa c'ubutatu bweranda. Imana imwe rudende, Data, Mwana na Mutima Mweranda. Ahagira ati: ivyo Data afise vyose ni ivyanje. Nico gituma ndababwiye nti ivyo azoba akuye iwanje nivyo azobamenyesha. Yohani akaza ashimangira mu kutwereka uwo Kristu uwo ari we, ahagira ati: mu ntango Jambo yariho, kandi Jambo yari kumwe n'Imana, bisubiye Jambo nawe yari Imana. None rero kuri nahaza ubwo butatu bweranda biragaragarira no mu ijambo ry'Imana, aho tubona neza ko abo batatu bagize umukama umwe rudende. Na Yesu akaza kandi abitwereka, ndetse agahana ubutumwa abatumwa biwe, ahagira ati: genda rero mugire abigishwa abantu bo mu makungu yose, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Paulo Mweranda nawe agasozera no muhezagiro
mw'ikete ryiwe rya kabiri yandikiye abakorenti agira ati: muragahorane mwese inema y'umukama Yezu Kristu, urukundo rw'Imana n'ubunywanyi bwa Mutima Mweranda. Iyo Mana ni Imana muryango wa Data na Mwana na Mutima Mweranda. None rero bavukanyi, tuzirikane ico kinyegezwa. Wo kwibaza rero ko Data yoba yarabayeho wenyene, Mwana na Mutima Mweranda badahari, yoba yihenze cane. Igituma nuko izina Data rigaragaza ubucuti bwamyeho hagati yiwe n'umwana wiwe. Abo nabo bakagaragara mu bucuti bwamyeho hagati yabo na Mutima Mweranda. Ntaco rero bakora badashize hamwe, barangwa n'ubumwe, ndetse no mu gikorwa cyo kurema isi. Mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. Naho bavuga ngo ibimana vyaremye ijuru n'isi, ariko bagira ati mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi, yabikuye mu busa. Abapersona rero batatu basangiye ubumana, ni Imana imwe mu butatu bweranda, bagasangira n'ukwamaho. Abo batatu bagize umwe kuko basangiye kamere y'ubumana. Bose bamyeho, nta watanze uyundi kubaho. Iyo Mana iriho, yamyeho kandi izokwamaho. Ni nayo yama ishaka kwamana natwe kuko idukunda cane. Abo batatu kandi bafise ugushaka kumwe, muri bo hakaba ubumwe bw'intacika. Bakagira ubuninahazwa bumwe, bagasangira vyose kuko bagize Imana imwe. Abo batatu rero nta kubitiranya, ariko kandi ntibatandukana. Kubw'ubwo bumwe bw'intacika buri muri bo. Kwemera ubutatu bweranda rero ntabwo ari ukwemera Imana nyinshi, ni ukwemera Imana imwe rudende. Ariko muri ubwo bumwe nyene bafitaniye, abo batatu baragaragara mu butumwa butandukanye. Ntaco Data akora Mwana na Mutima Mweranda batarimwo, canke Mwana ngo akore atari kumwe na Data na Mutima Mweranda, canke mbere ngo Mutima Mweranda akore wenyene atari kumwe na Data na Mwana. Data rero yigaragaza nk'umuremyi, umuremyi wa vyose. Mwana nawe akagaragara nka jambo wa Data n'umucunguzi wacu. Mutima Mweranda nawe nk'umuhoza, uwutagatifuza kandi ayobora. Yezu Kristu akagira ati: jewe ndi muri jewe na Data turi umwe. Ivyo nabwiwe na Data vyose narabibamenyesheje. Kandi akongera akagira ati: uwumbonye aba abonye Data. Ndi muri Data, nawe Data akaba muri jewe. Amajambo ndababwira sindayavuga ndayitumye, ni Data aba muri jewe yigirira ibikorwa vyiwe. Akongera kandi akatwereka ko naho azosubira kwa se atazodusiga twenyene. Imana izoguma iri kumwe natwe, izogumana natwe mu kubandanya igikorwa yatanguye. Ahagira ati: nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mutabazi muzokwamana iminsi yose. None rero nta yindi Imana dukwiye gusenga no gupfukamira. Mu kinyegezwa
c'ubutatu bweranda, Data, Mwana na Mutima Mweranda, niho hahagaze ukwemera kw'Ekleziya, ndetse na twebwe tukama tukugaragaza mu kuvuga tuti nemera Imana imwe rudende, Data mushobora vyose, nemera kandi umukama umwe Yezu Kristu, nemera kandi na Mutima Mweranda umukama. Yamara mu buzima bwacu hari vyinshi biza bidusamaza bigafata ndetse ikibanza c'iyo Mana, tugata Imana y'ukuri, tukimika ibigirwamana mu buzima bwacu. Aho novuga ibigirwamana bimwe bimwe nk'amafaranga, aho atwara ikibanza c'Imana mu buzima bwacu, tukayirukira gusumba ukurondera Imana, akatwibagiza ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana. Rimwe na rimwe mu kuyaronka bikadusaba kwihakana Imana, ukwihakana umuntu, ndetse ukuzimanganya ubuzima bwa mwene wanyu kugira ngo wironkere ayo mafaranga. Tukabifata nk'akantu gatoyi, ugatwara ivy'abandi kugira ngo wironkere ivyawe. Abandi nabo bakaja mu bigirwamana vy'ubusambanyi ngo bironkere amafaranga, abandi nabo bakayasesagura muri ubwo buryo. Mu bigirwamana bindi harimwo ukuryoherwa kwa cane, bikadutuma tudaheza ngo turangure ibikorwa vyacu canke ngo duhimbaze umunsi w'Imana kuko tuba twaraye turushe. Harimo kandi ukwinonora imitsi. Birashika abavukanyi aho usanga ku munsi w'Imana twategerezwa gusenga